Pascal Nyabenda niba hari umunyabanga atorohewe mu butegetsi bwa President Ndayishimiye ni Honorable Pascal Nyabenda yahoze arongoye umugambwe CNDD FDD yanahoze arongoye inama nshingamateka we nyene aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abo hava baja kumubeshira uretse ko ikibanza c'umukuru w'igihugu camutsitse ku munota wa nyuma muri 2020 mu myaka 3 gusa. Pascal Nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza bibiri vy'uburongozi. Naharagama ni ikihe ciga umuntu yokura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda? Reka dutangure tubibutsa aka kantu. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/8 ryo kuwa 16/0/2024 ryakuye Pascal Nyabenda ubuyobozi bw'ikigo ONPR n'umusubiza Anastase Hico Burundi asanzwe yaraheruka no kugenwa kuba umucamanza wa Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ayo mabanga yakuwemwo Pascal Nyabenda yarayamazemo umwaka n'amezi 4 gusa. Yari yagenwe muri Nyakanga 2022. Imbere yaho muri myandagaro 2020 Pascal Nyabenda yari yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Ayo mabanga nayo yamazemwo imyaka 2 acarungikwa muri ONPR. BRN yayikuwemwo mu gihe President Ndayishimiye yaragiye kwifatira mu minwe ibibazo bijanye n'amafaranga mvamakungu. Muri antunge ni BRB harimo no guhindura rero abahabwa amafaranga yo kurangura ibitoro. Ivyari vyiza ko amenya ingene umuryango w'umukuru w'igihugu arugiye kugira ikibanza kinini muri ico gisata. Uyu mugabo Pascal Nyabenda muri 2020 icizere cari hejuru cane ko Pascal Nyabenda yaragiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu kw'izina rya CNDD FDD. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaraherutse no gutangaza ko Imana yatanze inyishu ko uzosubirira Perezida Nkurunziza ngo yari umuntu asanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico gihe yari vyoroshe kubona uwavuga. Muri myandagaro 2019 mu gikorane cabereye mu ntara ya Bubanza, Perezida Nkurunziza yaguruye inuma zitatu acaratangaza icese ko intara ya Bubanza igiye kuvamwo inkuru nziza ku Burundi. Ibintu vyahindutse ku ijoro ry'uwa 25 shiriwa 26/0/2020. Abasirikare b'ipete rya General bamenyesha Petero Nkurunziza ko igisirikare kidashobora kwemera ko umuntu atagiye ku rugamba w'umukuru w'igihugu. Ico gihe abo bajenerali bari batumye ko abakuru b'amakambi bose bahoze bagwana muri CNDD FDD. Nkurunziza niho yabona ko atako ari bugire abazi uwo ashaka basanga umujenerali atakiri mu gisodaneje General Evariste Ndayishimiye yarasanzwe arongoye umugambwe. Nuko bukeye General Ndayishimiye aratorwa kuba umukandida wa CNDD FDD. Ibihe bitoroshe biba biratanguye kuri Pascal Nyabenda. Umuntu atigara yemera guheranwa. Petero Nkurunziza yaratangaje abagumyabanga mu myamamazo ya Ndayishimiye mu ntara zitandatu yaherekejemwo Evariste Ndayishimiye kugeza no ku munsi wa nyuma wo kwiyamamaza i Bujumbura. Perezida Nkurunziza aho yarageze hose yarahagurutsa Pascal Nyabenda akamushimira ko ari we mukuru wa CNDD FDD wenyene atigeze ahemuka. Iryo jambo ryari riremereye cane kugeza naho mwisengesho rirangiza kwiyamamaza Perezida Nkurunziza yagize ati aravumwe uzokwiba aya matora. Hatanguye rero ibihano vya Pascal Nyabenda kuko amatora yapfuye kurangira Perezida Nkurunziza abarapfuye. Ibihano vya Nyabenda biba biratanguye.
cambere kwabaye ukwankira Pascal Nyabenda kurongora igihugu vy'imfatakibanza mu kurindira ko umukuru w'igihugu mushasha arahira. Nk'uko ibwirizwa shingiro ryavuga, Uburundi rero bwaramaze imisi 10 butagira umukuru w'igihugu, no kuva ku itariki y'umunani kugeza ku itariki ya 18 kwezi kwa gatandatu 2020 kubera kwanka ko Nyabenda yicara mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yatinya ko Pascal Nyabenda yashobora gufata ingingo yo gusubiramwo amatora kubera ubusuma bwari bwayaranze. Ntiyashaka kandi ko Nyabenda yohava aronka iteka rihabwa abahoze barongoye igihugu. Igihano ca kabiri cabaye hageze gutora abakenguza amateka. Pascal Nyabenda niwe mugumyabanga wenyene umugambwe wiwe, umugambwe yahoze arongoye wanze gushigikira, maze hatangwa itegeko ko abajenama bo mu ntara ya Bubanza bahitamwo umukenguza amateka avuye muri CNL. Ako boha iteka Nyabenda bahisemwo umukeba wabo. Ivyakurikiye nibi turiko turabonaho Pascal Nyabenda takibanza aragamamwo. Pascal Nyabenda yivugira ko asigaye abayeho ava ku kazi ataha muhira, akavumira aja ku kazi. Iyo atagiye gusenga avuga ko yirinda rwose kuganira politike kugira ntihagire abamubeshera. Ubuho boba bagiye kumushinja ikikumbure no ku kazi Ndayishimiye azora ikindi kibanza aba amubitsemwo, nariya turiko turabivuga ko kugira anyegeze urwo rwango. Ariko kugeza ubu mu ntara ya Bubanza kwitwa umuntu wa Nyabenda bifatwa nk'ubuhemu muri CNDD-FDD. Abasomambike ba Pascal Nyabenda barakumirwa aho bishobokeye, barabinyegeza kugira ngo ntibikwegere. Ikigwa gikomeye dukura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda nuko atawo kwihenda kuri Evariste Ndayishimiye. Inzigo yiwe ntihera ngo Leonidas Yatungimana bagendanye niwe yigeze kuvuga ati umuntu bizoshikukangwa na Ndayishimiye urama wiyobara. Inzigo yiwe ntihera, ariha umwanya ariko ategerezwa kukwihora. Nyuma y'imyaka 3 Pascal Nyabenda aracaza urukundo yakunzwe na Nkurunziza. Mu kiganiro aherutse no gutanga tukaza no kubibageza ko mu yandi makuru, Pascal Nyabenda yagize ati ubuhemu muri politike nje nzi icarico. Kw'itariki ya 17 kwezi kwa kabiri 2024 niho hasohotse inkuru y'isubiza rya tablette ya 2015 ngo canke hamwe n'ibindi. Hari ikete Pascal Nyabenda yoba yarandikiwe n'umukuru w'inama nshingamateka mwubahwa cane Gérard Ndabirabe, yoba yarasubiriye amwandikira agira ati honorable, kubera tutazi irengero rya tablette yo mu bwoko bwa Huawei wari wahawe mu kiringo ca 2015 gushika muri 2020, turakumenyesheje ko utegerezwa kuyisubiza nk'igikoresho c'akazi wari wahawe ukiri umukuru w'inama nshingamateka. Igikoresho kugeza ubu kitigeze gisubizwa. Vyongeye turakumenyesheje ko hamwe wohirahira ukaguma wiyobageza ivyo usabwa, inama nshingamateka izoca kwitwarira ubutungane kugira ngo isubizwe ivyayo. Umukuru w'inama nshingamateka umwubaha cane Gérard Daniel Ndabirabe niwe yanditse anasinya kuri iryo kete. Babonye vyinshi rero ivyubahiro n'ubuhemu. Pascal Nyabenda akaba yaraherutse kugira ati he politike n'amabanga ndahoyibaza uwayirayeko. Nuko rero Pascal Nyabenda yigeze gushikiriza mu bihe rero bitoroshe arimwo. Reka tubayagire ko no muri 2020 habaye isanya mu mabanga, ndetse akaba yarahaye uwo yariko aramwishuza itablette muri 2015. Mu ntama nshingamateka ngo zari zahinduye imirisho, kuko nyuma y'imisi 3 baharira abashingamateka bashasha batoye abagize ibiro by'inama nshingamateka. Gérard Ndabirabe niwe yatowe kuyirongora. Dr Sabine Ntakarutimana bicegera ciwe ca mbere, Beri Gashatsi nawe abicegera ca kabiri. Ayo matora yabaye abashingamateka ba CNL basohotse, ntandaro yavyo yabaye itorwa ry'itegeko ngenderwako ry'inama nshingamateka riboneka ko rikumira umurwi w'abashingamateka ba CNL. Itegeko ryahora ryavuga ko umurwi wose w'abashingamateka canke groupe parlementaire utegerezwa serukirwa mu biro vy'inama nshingamateka. Akarenganya kadasanzwe kabonetse nuko iprona yo mu kwa CNDD-FDD ifise abashingamateka babiri gusa, aribo Gaston Sindimwo na Beri Gashatsi, ko yaronse ikibanza mu biro vy'inama nshingamateka.
umugambwe CNL ufise abashinga amateka 32 ariko ico gihe ntiwari waronse intebe n'imwe kuri ivyo biro kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi. Gukumira abanywanyi ba CNL vyaboneka ko yabigize ingendo n'intumbero kuko gushika ubu ata rwego na rumwe aragenamwo umunywanyi wa CNL ukubwo kwa Gatorwa Rwasamiro vy'inama nshingamateka, ndetse ico gihe bikaba bavuga ko bizokwega kwakwa umucungera umutekano mu gihe haguma havuga amakuru y'umutekano muke ku buzima bwiwe muri 2020 nyuma y'amatora. Gerase Ndabirabe rero yagenewe kurongora n'amacingamateka, benshi bamwibukira ku majambo akomeye y'ibitutsi yarakunze kuvuga ku Bubiligi bwe bwabara hamwe n'u Rwanda, eka mbere no kuri bamwe mu bategetsi b'ivyo bihugu n'abahoze barongoye Burundi. Benshi bamutazira ndasubiramwo kuko ivyo bitutsi iyo yarabivuga yagenda bisubiramwo kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka agira kabiri mu cubahiro c'umukuru w'igihugu n'abasubirije umukuru w'igihugu vy'imfatakibanza mu gihe hagize igituma atabandanya amabanga yiwe. Igenwa rya Ndabirabe rero ryaje gukomeza cane uruhande rw'abashobora guhangana na Evariste Ndayishimiye muri CNDD FDD. Muri 2020 rero sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatandatu yemeje ko Burundi butagifise umukuru w'igihugu, ko ata kiringo c'imfatakibanza gikenewe ko umukuru w'igihugu yaraherutse gutorwa ariwe Evariste Ndayishimiye ategerezwa kurahira vuba bwango. Umucamake Pascal Nyabenda amahirwe yari afise yo kurongora Burundi gushika kuwa 20 Myandagaro 2020 ubwo Evariste Ndayishimiye niwe yagiye ahita arahira vuba cane kugira ngo acarongore igihugu nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Mu guca urwo rubanza sentare yasizemwo iciyumviro gihambaye cane kandi cumvikana. Umukuru w'igihugu imfatakibanza ntashirwaho kugira ngo arangize ikiringo, ahubwo ashirwaho kugira atunganya amatora y'ugukurikira. Igicumviro ko umukuru w'igihugu w'imfatakibanza adashirwaho kugira ngo arangize ikiringo nico rwose, ndetse vyaca vyumvikana neza impamvu bahisemo ko Perezida yatowe cagira ko arahira. Basohoye urubanza rwanditse neza kandi rusiguye neza kurusha uko bahora babikora. Burya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatoye umuti w'ikibazo casa n'ikitateguwe neza n'ibwirizwa shingiro, mu gihe umukuru w'igihugu asa navyo atararangiza ikiringo ariko uwamusubira yaramaze gutorwa. Benshi rero bakaba bibaza ko Pascal Nyabenda ariwe yari guca agenwa mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu kuko hariwe yarongoye umugambwe. Pascal Nyabenda rero ntiyorohewe muri ibi bihe turimo. Turaza kubagezaho n'ikindi gice ca kabiri kuri iyi nkuru, tubabwire ico yapfuye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abakozi batari munsi ya 40 bo mu gisata c'amagara y'abantu b'impande zompi haribo Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye guhanahanwa mu buryo bwunguka. Bamwe mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baronkejwe inyigisho rusange. Ico gikorwa cabereye mu bitaro by'abasirikare bo mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ubuyobozi bw'ivyo bitaro hamwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bavuga ko bashima abakozi rero mu gisata c'amagara y'abantu bashika kuri 40 nibo bagizwe n'abanyamerika 19 bakora mu gisata c'indembe, gukura amenyo, baga bafise ibibazo vy'imbanyi no mu gisata c'ubuhinga bararonkejwe zo nyigisho co guhanahana ubumenyi ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge biri mu raroko bw'umukuru w'ubutunzi Bujumbura. Iki gikorwa gifasha guteza imbere ubumenyi bwacu mu ntumbero yo kuvura neza, niko vyamenyeshejwe na General de Brigade Dr Mark Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'abasirikare. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Amerika baronkeyeho n'akaryo kubona ukuntu mu bibanza bifise abakozi bake kandi bashobora kuvura abagwayi kandi bagashika ku musaruro mwiza. Ku rundi ruhande nuko ngo abakozi bacu bararonswa akunguko kuko bararonse n'ubumenyi kugira ngo bazovure neza. Ivyo vyongerwa ko na Dr Nimburanira, umufasoni aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, yamenyesheje ko ico gikorwa caranguwe ku mwumvikano w'ivyo bihugu bibiri, cahaye abasirikare n'abasivile bo mu Burundi ubuhinga bwo kuvura neza n'ubuhinga bwo kuvura ubushoboka. Liza J Patterson yatangaje ko ubwo buhinga uburyo bwo gufashanya bwatangiye mu mwaka uheze
busa n'ubwizewe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye kubukwiragiza gushika muri 2025. Uburundi ngo nico gihugu ca mbere rero kironkejwe ivyo vyigwa ku mugabane wa Afrika. Nk'uko rero tubisanga mu nkuru yatanzwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Duhereze kuri iyi nkuru ivuga ko i Bujumbura hari ubukene bw'amazi mu makaritsiye y'uburaruko, ko mu minsi yeze ngo hari ivyuma vyapfira mu mazi y'i Bujumbura. Rero hari amakaritsiye amara amayinga menshi atagira n'ima ry'amazi meza, umengo mu gihe ico gisagara kitatewe n'imyuzurira gitegerezwa guca kibura amazi. Hari umwizero aho umushikiranganji ajejwe harimwo amazi ari mu nama nkenguzamateka kwa 19 Ruheshi, atangaza ko hashitse ibikoresho byinshi cyane kugira ngo makaritsiye mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi aronswe amazi avanye mu masoko, fatirwa ko yamaze gutunganywa. Ubwo nyene rero amaso yibagiriye kuri Regideso, ishyirahamwe rya Leta rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyagankuba kugira ngo ribishire mu ngiro. Ariko inyuma y'amezi ashika 2 muri izo ntango z'ukwezi kwa Nyandagaro, igihugu baracarinjira n'amazi mu mabombo. Bisanzwe hose ku isi no mu bugaragwa bwe buguruye hirobera amazi ayisesa, keretse mu makaritsiye y'i Bujumbura rimwe na rimwe aya magorwa turimo ngo ntiyumvikana n'ukuntu abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura muri amayinga akurikirana batagira amazi, niko bivugwa n'abanyagihugu bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Gutegura imfungurwa n'agacamutwe ntawushigishira imbere isuku ry'umubiri n'ivyamarwa, niko umwe mu bavyeyi agaragaza urubabaro. Bafise amazu arimwo ubuzu bwa surwumwe bwubatswe imbere muri ayo ntawukibivuga kuko ubwo buzu bwa surwumwe buranuka. Ivyo rero birateye n'amakenga cane cane ko muri iki gihe hateye ikiza c'indwara y'ibihara, abantu bategerezwa kugira isuku mu ntumbero yo kucikingira. Ubu burere bw'Uburundi nko mu buraruko bushira uburengero maze kubangamirwa na korera, bukaba bufise n'ico kibazo nyene. Tubakengurukire cane mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imbonesha kure, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezako. Imana ibahezagire.